Iki ni igice ca kane c'icigwa ca 24 kivuga ku cizerwa kibi kigaragara mu burongozi. Ico naco ni kivuga ko uburongozi ari akaryo ko kurya. Icizerwa kivuga ko uburongozi ari akaryo ko kurya ni icizerwa kiri mu bikomeye cane hano iwacu, mbere washaka mu karere muri Afrika, kandi ni icizerwa conona vyinshi mu buzima bw'ibihugu. Iri jambo kurya rifise insiguro irengeye gufungura ivyo kurya. Risigura kubaho ubuzima bworoshe biturutse ku butunzi umurongozi yegeranya kuko ari umurongozi. Ingorane si ukubaho neza k'umurongozi. Ingorane ni ugukoresha uburongozi muri iyo ntumbero gusa, ivyo gushikana abantu ku ntumbero basangiye bigahinduka bito mu maso yiwe. Kenshi ibi bivamwo gukoresha nabi ububasha bukomoka ku burongozi, kimwe bita mauvaise gouvernance mu gifaransa. Iki cizerwa kivuga ko uburongozi ari akaryo ko kwihereza gikomoka mu kuntu uburongozi butahurwa biciye kw'iragi rya kahise. Igihe numva iki cizerwa ubwa mbere nakibwiwe n'umugenzi yakoresheje ijambo dunatu, yari impfunyapfunya y'amajambo duhe natwe turye. Yashaka gusigura ibintu vyariko birahinduka mu gihugu mu myaka ya 1993. Hari abari barakumiriwe mu burongozi bw'igihugu babaho badahabwa ku mukate w'igihugu, kimwe bita ngo ni gâteau national. Maze ibihe bihindutse baca bumva ko igihe co kwihereza cabo gishitse, kuko uko niko batahura uburongozi, kumbure bafatiye ku vyo babona mu burongozi mu myaka y'imbere yaho. Iki cizerwa gikomoka ku gatima ko kwikunda no kwikwegerako kari mu bantu bose. Umwana w'umuntu arikunda agashaka ko ibintu vyose bibi vyiwe, rimwe na rimwe mbere akarondera no kuvyaka bene vyo kugira ngo avyigarurire. Aka gatima twese turagafise ariko ntitukanganya. Hari abashoboye kukaganza, gutyo ugasanga bashobora kubaha ibitari vyabo, bikanaborohera mbere gutanga ivyabo kugira ngo bafashe abandi. Hari n'abo aka gatima kaganza bigora cane kutiha ivy'abandi iyo babishoboye, kandi gutanga bikabagumira cane kiretse iyo hari inyungu babizigamwo. Iyo aba ba kabiri babaye abarongozi, baraheza bagakoresha uburongozi canke inguvu mvaburongozi mu ntumbero yo kuronka ubutunzi, maze bikavamwo intwaro mbi. Aka gatima ko kwikunda no kwikwegerako gakunda guhabwa inguvu n'icizerwa kivuga ngo ibihari biraharuye, les ressources sont limitées. Iyo ibi vyizerwa bibiri bifatanye bituma umurongozi ahababuka, akabona ko ibintu bishobora guhera umwanya wari wo wose, akagerageza kwegeranya vyinshi bishoboka mu mwanya muto aciye mu nzira zemewe n'izitemewe. Umurongozi ameze gutya ni ingorane ikomeye cane kuba arongoye. Amaboko yiwe amera nk'ayari mu bwome, ikintu gikorokeyemwo naho kitoba ari iciwe ntigisohoka. Iki cizerwa kirakomoka kandi ku mico yacu, kuko kuva kera umutware yari uwufise ivyo atanga kugira ngo wa muco wo kugaba ushoboke. Intwaro yakurikiye igihe c'ubukoroni yaje ikomeza iki cizerwa biciye mu gushira ubutunzi bw'igihugu mu minwe y'abafise uburongozi n'ababwegereye. Ibi vyagiye biraba vyatumye hari ababona uburongozi nk'uburenganzira bwo gushika ahabiswe ivyo kurya, kubifungura unyarutsa no kugabanya igitigiri cabo mu bisangira. Iki ciyumviro gishikanye kure uza gusanga kugira ngo umuntu ari mu burongozi yumve ko abushitse, agerageza gukwega ivyo ahambije vyose. Ibi nivyo bivamwo intwaro mbi mu bijanye n'amafaranga, igiturire, kunyuruza amafaranga ujeje gukoresha, akarenganyo, gukoresha ikimenyane n'ibindi n'ibindi. Iyo abantu bamaze gufata uburongozi nk'akaryo ko gutunga mu mwanya muto, ibi mpejeje kuvuga bitegerezwa gushika. Imwe mu ngorane dufise mu burongozi, haba mu mashirahamwe atandukanye, mu mashuri amwamwe, mu bisata bimwe bimwe bigize intwaro y'igihugu n'ahandi, ni kuba iyi ngorane igaragara mu bisata bitandukanye, bitwereka ko icizerwa kibi ikomokako kigwiriye, caramaze gusanzara nk'ubumara bwakwiye mu mico yacu. Icifuzo canje ni uko abarongozi bose bagira icizerwa kivuga ko uburongozi ari akaryo ko kugirira ikimazi abantu, bakakigira icabo, bakacubakirako mu kubaho kwabo no mu vyo bakora, maze kikagira inguvu kurusha ico uburongozi bwo kurya. Ndifuza cane ko iki cizerwa kizima ciganza mu bakiri bato bariko barategurirwa kuzoba abarongozi. Nimba dusangiye ivyizerwa bibi n'abarongozi dutunga intoke kubw'amakosa bakora, ntidutandukanye nabo mu vy'ukuri, uretse ko bo barahabona kuturusha.
Gutandukana n'abarongozi b'abaryi bisaba ko twirinda iki cizerwa gituma bigenza nk'abaryi, tukagira ivyizerwa bituma tudakora nkabo. Uyu munsi hari abakiri bato bahiga bavuga ko nabo nibashika mu bibanza vy'uburongozi bazoca barondera ubutunzi vyihuta mu nzira nziza na mbi, nk'uko babona abandi babikora. Murumva ko urwire rwamaze kubibwa. Nta kazoza kazima dushobora kuronka urwaruka rumeze gutyo. Dukwiriye kwitanga kugira ngo uku gutahura uburongozi nabi kugabanuke bikunze kuzimangane. Hari ijambo nkunda kuvuga kandi n'ubu ngira ndarisubiremwo. Ntidushobora kuba abarongozi beza kurusha abantu turi. Uguhobahoba dufise mu kuntu tubona ibintu no mu ngeso zacu kuzoduha uburongozi buhobahoba. Abarongozi batandukanye bazezwa ibikorwa bitandukanye bivanye n'aho bakorera. Ivyo ngira mvuge vyerekeye cane cane abarongozi bajejwe gutuma imibereho yabo barongoye imera neza. Umurongozi mwiza si uwuvyibushe kurusha abandi bose, ni uwutuma barongoye bari bonze bavyibuha. Umurongozi mwiza si uwutungira mu bakene, ni uwutungisha abakene. Umurongozi mwiza si uwushize inzara, ni uwutuma abari bashonje bashira inzara. Umurongozi mwiza si uwambara neza mu bantu bambaye udushambara, ni uwutuma abari bambaye udushambara bambara neza. Umurongozi mwiza si uwushobora gushira abana biwe mu mashure meza kurusha abandi, ni uwutuma abavyeyi batahora bashira abana mw'ishure kubw'ubukene babashira mu mashure meza kuko baronse ububasha bwo kubikora. Gutunga ni vyiza ariko bivana n'inzira vyaciyemwo. Si ubutunzi bwose ari bwiza, hari ubutunzi burutwa n'ubuzima bubayabaye. Gutunga kuko ubanje kononera abandi mu buryo bumwe canke ubundi, ubutunzi bwawe bukaba aribwo busigura ubukene bwabo, ni uguhamagara umuvumo mu buzima bwawe. Hari amategeko yamaho kandi adahinduka agenga ibijanye no kurondera ubutunzi. Umuntu arashobora kuyacenga, agaca mu nzira ngufi, agatungishwa n'ibinyoma, ubugunge, akarenganyo n'ibindi bisa navyo. Ariko ivyo ntivyijana. Hari ubutunzi bwiba amahoro y'ababuronse, bukamera nk'akabuye gasongoye kari mu kirato bambaye, bukamera nk'ingese ziri ku cuma. Umurongozi muzima yirinda ubutunzi nka bene ubwo, agakoresha uburongozi ico bwagenewe, ni ukuvuga kugira ico amariye abarongoye.